Ibikorwa nka vyose vyo kubaka ibarabara RN3 benshi bita irya Rumonge vyaracerewe kubera ingorane zitandukanye harimwo n'ibikoresho vya Regideso. Kuri uyu wa 18/0/2026 umushikiranganje wa mbere wa leta Nestor Ntahuntuye yagendeye ibikorwa vyo gusubiramwo no kubaka ibarabara rikuru RN3 rihuza Nyanzarake na Bujumbura. Iryo barabara rigizwe n'ibice bitatu: Nyanzarake Rumonge, Rumonge Gitaza hamwe na Gitaza Bujumbura. Mu rugendo rwiwe yarabonye ko mu bice bibiri vya mbere ibikorwa vyadindiye cane kubera ingorane zitandukanye. Mu gice ca Nyanzarake Rumonge n'ica Rumonge Gitaza habayemo gucerwa gukura ibikorwa vy'umuyaga nkuba nk'intsinga n'amapoto n'intsinga zo guhanahana amakuru mu nzira y'ibarabara, hamwe no gucerwa guha imizibukiro abanyagihugu vyibonekeje. Ibindi vyiyongereyeko ni ugucerwa kwishura ikigo kigenzura ibikorwa, ivyo navyo bikabangamira iterambere ry'akazi. Mu gice ca kabiri Rumonge Gitaza bongeye gusubira gutanga isoko rishasha kubera ingaruka zihindagurika ry'ibihe changement climatique. Nayo ku gice ca Gitaza Bujumbura hoho ibikorwa biracari mu ntango. Umushikiranganje Nestor Ntahuntuye yamenyesheje ko amafaranga yo gukora ivyo bikorwa no gutanga imizibukiro yamaze gushigwa mu mafaranga leta izokoresha, kandi ko n'isesangura ry'amasoko mashasha ririko rigenda neza kugira ngo ibikorwa bisubire gutangura vuba. Umushikiranganje akaba yasavye ko abari muri ico gikorwa bokoresha umwanya kuko iryo barabara riguma ryononekara.